nagira nsubire ndabaramutse amahoro y'Imana. Kuri uyu munsi ugira kabiri w'iki gikorane nakandi kanyamuneza kubona Imana yaduhaye uwo munsi kandi tukaba twayibonye ko yaduherekeje. Ibimenyetso ni byinshi Imana yamayerekana ko turi kumwe. Imana rero iri kumwe natwe ngaha mu gihugu cyacu. Ejo nari nababwiye yuko ndabaha ijambo nzoshingira intahe. Ni ijambo rikomeye cyane kandi ridutabara. Nagira ndababwira yuko mu Burundi uno munsi turi ku kanyuma koko twohagira. Nobabwira yuko Uburundi ubu turi mu gice cya nyuma cyo kurokoka. Murazi yuko kugira ngo inkino zishike ku gice cya nyuma mwakinye match nyinshi. Uburundi twakinye match nyinshi kandi turazitsinda. None ubu turi ku kanyuma rero ko kurokoka. Duce twegenda rero twese tuzi ko tweze. Nagira mbanshimira abatoye iki gisomwa kuko uko bukengoma ndaciyumvira. Imana ivuga iti ndabaye ubushobozi bwo kurandura, guherengeteza, guhonya, gukomvomvora imitima mibi yose iri muri iki gihugu cyacu. Kuko yarahatse indaro, nivyo yari yarahatse indaro, ariko Uburundi buriko burakira, Uburundi buriko buratoha. Tubishimira Imana kuko yarabidufashije cyane. Ndifuza cyane ko iki gikorane kizohera rero twahejeje gusambura iyo mitima mibi yose, dutanguye rero kubaka. Twubake, duteragire, tuve ngaha twese tugiye kubaka, tugiye guteragira, tutagisubira mu kabajende. Kuko iki gikorane niwo mutsi rero w'urugamba. Uno munsi rero tuje kumviriza ijambo ry'Imana. Si jewe tugira duhishurirwe, abarundi tugira duhishurirwe, kuko umuhanuzi ni wagira yibwirire abarundi wenyene. Nico gituma nagomba kubasaba uyu munsi ubunye nubu mu Giswahili bavuga ngo kaza roho, komeza imitima yanyu kuko tugira dukire. Umuntu no munsi agenda adakize azoba ari wa wundi yategereza kugenda. Uno munsi ugenda adakiza azoba ari umwe yategereza kugenda. Imbere yuko dushika kuri ya gisomwa kugira ngo dushingire intahe igihugu cyacu, nagomba tubanze twumvirize neza umuhanuzi Ezekiyeli icyo yatumwe gukora, kugira mwumve neza yuko hariho ijambo Imana igira ibwira abarundi. Ntimuze vuga ngo ariko abwira abanyisirayeli. Imana ibwira abarundi uno munsi, kuko muza gusanga abarundi n'abanyisirayeli basa kwitsitso. Ubwa mbere rero tubanza kumviriza kugira ngo tubitegere neza. Reka narabonye yuko hariho abadasoma ijambo ry'Imana, ko hariho abatarisoma. Rero reka tuze turabasomera bamenye
yuko ari iry'ukuri. Hariho abasoma akarongo kamwe bagaca bigira ngo nasomye Bibiliya. Yisome muyizirikane muyinonosore kuko ijambo ririmwo rirahambaye cyane. Ubu rero twumvirize ingene muhanuzi Ezekiel je narababwiye je sindi umuvugishwa kandi sindi umusiguzi mugabo Imana yama yantumye guhanura nagiye nabona rero abahanuzi ingene bahanura nzokwaba ndiko ndahanura. None rero wumvirije neza Ezekiel muza gusanga yatumwe mu bantu bagoye nk'abarundi. Shaka ko mubitegera neza kugira muvyumvirize. Yatumwe ku bantu bagoye nk'abarundi. Muza gusanga aba ariko arabwira arabarundi kugira uno munsi duce tugenda dukize. Nababwiye ni finale y'ubube gito bwacu. Ubu tugira twinjire rero mu kibuga c'Imana kuko turavye ingene sogokuru wacu Petero Nkurunziza yafashe umwanya ukwiye kugira ngo adukure mu ngeso mbi twari turimwo. Ariko ugasanga n'ubu kubera k'agatimatare hariho abatarakira no kubera ijambo ry'Imana mutari bwari nonosore neza. Reka tubanze dusome muri Ezekiel ikigabane ca kabiri cyose tubanze twumvirize aho honyene muca mwumva wariwe kandi muca mwumva kwaza kubwira abarundi. Dusome. Arambarira ati mwana w'umuntu vyuko uhagarare n'ibirenge vyawe mbone kugira ico ndakubarira. Akivugana nanje nkemu aninjiramwo arampagarika maze numva uwavugana nanje. Arambarira ati mwana w'umuntu ndagutumye ku Bisirayeli. Vuguti ndagutumye ku barundi kuko turatanguye ijambo ribwirwa abarundi uno munsi. Mwana w'umuntu ndagutumye ku barundi muvyumvirize neza n'ubutumwa buraba abarundi ubu ntiburaba abanyisirayeli. Arambarira ati mwana w'umuntu ndagutumye ku barundi kwihanga ry'abagarariji bangararije bancumuyeko hamwe n'abasekuruza gushitsa no kuri uyu munsi nyene. Aho tuhumvirize neza murabe ingene abarundi twagize imitima mibi tukicana. Imana ntitwasubira kuyumva tukiyumvira inzigo gusa yo kwica bagenzi bacu kubanka kubangaza. Imana turayibagira ko ari yigaba byose turayibagira turayicumura ko turihereza. Nico twandababwira nti nubu hariho abatarakira. Ubu rero iri jambo muryumvirize ivyo ubube gito bwose bumva kiriya gihe gushika uno munsi. Ejo nababwiye nti mwiyumvire na cagihe abakozi b'Imana bavuga ngo abantu b'Imana baroye bari babonye ko barundi vyarenze. Ubutumwa rero umviriza abo ruje kuraba. Bandanya. N'abana bashinyaguza b'imitima ikomantaye abo nibo ndagutumyeko. Uzobabarira uti uku niko umwami uhoraho avuze. Nabo namba bazokumva canke batazokumva kuko ari inzu y'abagarariji. Ariko rero bazomenya yuko uvugishwa n'Imana yabaye muri bo. Kandi nawe mwana w'umuntu ntuzobatinye n'amajambo yabo niyo woba mu mikere no mu mahwa ukabana na za skoropiyo. Ntuzotinye amajambo yabo canke ngo uranduke umutima n'igitsure cyabo naho ari inzu y'abagarariji. Muravyumva? Ndazi ko hariho abataha batavyumvise. Ndazi ko hariho abaza kugayana. Muvyumve neza. Aba barundi mumenye ingene mumeze, ingene abarundi bameze. Aho babwira ikintu bakanka ukabwira uti heba kuryiturire oya, heba kunyonora oya, heba ubwobe gito oya. Murumva Imana yo nirazi ko Ezekiel agiye kubwira abantu b'imitima ikomantaye babagararije batemera. Uno munsi raganda basabe muriko muriyumviriza abarundi uno munsi Ezekiel nibagira bwira naho mwanka kumva
twe tuzoba twavuze imana izoca yikorera akazi kayo. Birashoboka yuko muza kwanka kumva ubutumva uno munsi. Murumvise imana ivuze iti ndazi ko hariho abataza kumva, mugabo we uvuge gusa ibandaniriza. Nuko uzababarira amajambo yanje bo yumva canke batokumva, kuko arabagarariji. Ariko weho mwana w'umuntu, niwumva ico ndakubwira, nubu mugarariji nk'iyo nzu y'abagarariji. Asamika akanwa kawe, maze ico ndaguha ukirye. Ngize gutya, mbona ukuboko kugoroye kuzi yondi, maze mbona gufise umuzingo w'igitabo. Akizingururira imbere yanje, kandi cari canditswemo imbere n'inyuma. Canditswemwo intimba, amaborogo n'ivyago. Imana idufasha. Murumva aho ico gitabo cy'ikizingo ntimukibona, ni ijambo ry'Imana. Ndababwire rero, ubu rero Imana igira izingurure musomegwe. Murumva yuko iyo igihugu cananiranye, hakabamwe abantu b'intagondwa badashobora kugondoroka, Imana irateba ikavuga iti njya ndabaha ijambo. Nico nababwiye nti kaza roho. Komeza umutima, kuko murumva ko mugira muronka ijambo rikomeye. Mushobora kuvyumva cyane ntimuvyumve, mukabikurikiza cyane ntimubikurikize, muga mumenye ijambo ryoryo riraje uno munsi. Bandanye. Imana ibarira Ezekiel kuburira abarundi. Nuko arambarira ati mwana w'umuntu, icyo ubonye ukirye, ujye uwo muzingo uheze ugende ubarire inzu y'abarundi. Nuko nasamika akanwa angaburira uwo muzingo. Arambarira ati mwana w'umuntu, haza inda yawe n'amara yawe uyuzuze uwo muzingo ndaguhaye. Nuko ndawurya mu kanwa unsosera nk'ubuki. Maze arambwira ati genda ushikire ab'inzu y'abarundi, wabarira amajambo yanje, kuko ntagutumye kwihanga ry'abavuga imvugo itumvikana n'ururimi rugoye, ariko ni kuba inzu y'abarundi, ni ku mahanga menshi avuga imvugo, si ku mahanga menshi avuga imvugo zitumvikana n'indimi zigoye, abo mudashobora kumvikana mu majambo. Nukuri iyo abari bo ndagutumye ko bo bokumviye, ariko inzu y'abarundi ntizokumvira, kuko nanje banse kunyumvira, kuko ab'inzu y'abarundi bose mu ruhanga rwabo ari bigaba bikomantaje imitima. Muravyumvise ijambo ry'Imana, nabanda bahatira kurisoma muryumvirize, riraryoshe. Urisomye je ndabwiye nta gitabo ndumva kiryoshe gusoma nka Bibiliya. Nico cyambere kiryoshe gusoma, cyama gisose. Jewe rero naragifashe ndasoma, mugabo ingene aha hantu Imana yambwiye iti soma hanye n'ucugenda ubwira abarundi, havuge Ezekiel wese uri kuravuga, ko je mwohava mungaya. Mwava bavuga ko je ndiko mnivugira ivyanje, reka mwumve ko ari bivuye muri ca gitabo nyene. Hanyuma rero niho duheza tugakira. Ariko murumva ko Imana iri kwimutuma ahantu hari abantu badashaka kugondoroka. Bandanya. Ndahinduye mu maso hawe ngo hakomere hahangane no mu maso habo, n'uruhanga rwawe ngo rukomere ruhangane n'impanga zabo. Uruhanga rwawe ndaruhaye gukomera nk'umunana rurushe isare. Ntuzobatinye canke ngo ucibwe ivutu n'igitsure cyabo, nahari inzu y'abagarariji. Maze arongera arambarira ati mwana w'umuntu, amajambo yanje yose nzogenda ndakubarira uzoyakire mu mutima wawe, uyumvishe n'amatwi yawe. Uheze ugende ushikire abo mu bwoko bwanyu bwafashwe mpiri, uvugane nabo ubabwire, namba bo vyumva canke batovyumva, uti uku niko umwami uhoraho avuze. Amen. Igice kiraheze ca kabiri kiraheze, uri ku ca gatatu.
kuja gatatu nashatse kusoma kuva kuri 1 gushika ku 11 niho gejeje. Aha rero murumvise uwo muntu umuhanuzi si jewe ni jambo ry'Imana muri ca kizingo nguyu rero araje kubabwira kugira ngo nashatse ko mutegera neza ubuhanuzi ico buvuga mwumve neza. Ubu rero tugira tubone nivyo urumva ntiyari kwanka kugira namwe mwumvirize yuko indongozi nka jewe ntegerezwa kubaburira, kuko bitabaye ivyo hamwe no kwinumira sindabivuge, hamwe nogera ntabivuze. Paul yavuze ngo noba ndagwiciriye ntamenyesheje inkuru nziza, nanje noba ndagwiciriye hamwe ntobahanura ndababwire ivyanditse neza kugira ngo dukire twese. Tujere kuri Ezekiya 3 kuva ku 16 gushika 21. Nuko iyo minsi ndwi iheze ijambo ry'Uhoraho rinzako riti, mwana w'umuntu, ndakugize ucungera irembo ry'inzu y'abarundi. Nuko wumva ijambo riva mu kanwa kanje ubamenyeshereze ibyo ndababurira. Ninabwira umunyakibi nti ntuzobura gupfa, nawe ugaheza ntumuburire, canke ugira icyo uvuga cyo kuburira umunyakibi ngo ave mu nzira yiwe mbi ngo ukize ubugingo bwiwe, uwo munyakibi azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko amaraso yiwe nzoyakuronderako. Ariko niwaburira umunyakibi ntahindukire ngo areke ibibi vyiwe canke ngo ave mu nzira yiwe mbi, azopfira mu bigabitanyo vyiwe, ariko weho uzoburokoye ubugingo bwawe. Ikindi, umugororotsi niyahindukira akareka ubugororotsi bwiwe agakora ivyo kugabitanya, nanje gashira igitsitaza imbere yiwe, azopfa kuko utamuburiye, azopfira mu caha ciwe, kandi ibikorwa vyiwe bigororotse yakoze ntazobiharurwako, ariko amaraso yiwe nzoyakuronderako. Yamara niwaburira umugororotsi ngo ntakore icaha, nawe ntagikore koko, ntazobura kubaho kuko yemeye kuburirwa, kandi nawe uzoburokoye ubugingo bwawe. Amen. Muravyumva neza? Ubukebugwa agakira bizabibaye vyiza, mugaje wanka gukira nabivuze ubugabitanye bwiwe ntibuzondonderwako. Nico twanabwiye ntuno musi ni finale, nta kwama turiko tugaruka kuri gwa rurimi abantu badakira. Uno musi uhanurwa ntiyumve akazohanwa Imana ikamuhana ntibizomparurwako, mugabo ugenda akize nawe nanje nzoba nkize. Nico bituma nubahutse kubivuga. Ubu rero ubwa gatatu tugira rero tujeko twerekane neza ivyabaye mu Burundi, ivyashikiye abadutanguriye abakurambere bacu, indongozi zacu igere vyabashikiye, kugira ngo mumenye ko natwe hamwe twobandanya uko bishobora kudushikira. Muvyumve neza, hamwe twobandanya ngo banaka bararenganya nanje ndenganye, banaka bagira iturire nanje ngigiturire, banaka barahatungiye nanje nzohatungira. Tukishinga ivyo, mumenye yuko ivyashikiye abo badutanguriye abo bakera natwe bishobora kudushikira. Patira yeje kubivuga avuga ati hamwe two kwishinga dukorera ku vy'abandi byakera, kuko byari bibi murabizi, aho ubusho bw'u Burundi bwabaye nabi. Rero no kugira ngo twumve tugire ico dutinya, twumve ko ivyashikiye abandi byo dushikira. Iri jambo igituma ndarishimikirako, jewe nababwiye ko Bibiliya nico igwanisho canje kuva kera je nari mfise. Imisi yose nama ndiko ndasoma niho umwizero wanje waziye, mbonye ingene Imana ihana bungere babi, nkaraba ingene abarundi bariko baraturatura, ingene abarundi bari bamerewe twese ingene twari tumerewe, ndavuga nti Imana ntizokwemera kuduheba. Ndagira umwizero, none rabo no musi Imana nkuko yari yarabivuze yaratabaye.
none uno munsi rero twabaye abarundi bari imbere y'Imana, nico gituma nagomba imburi ibereke abimbere abungere babi ingene vyagenze, hanyuma duce tumenya ingene twigira inama. Dusome rero kuri ca kigabane ca Ezekiel 34 cyose kugira ngo tuze turashinga intahe mubone ivyashikiye abarundi. Imburi yo kubungere baragira abarundi nabi. Ijambo ry'Uhoraho ryanjeko riti, mwana w'umuntu, burira abungere baragira abarundi, ubaburire ubwire abungere uti, uku niko Umwami Uhoraho avuze, bazobona ibara abungere b'abarundi biragira ubwabo. Mbega abungere ntibari bakwiye kuragira intama? Utariko mweho muzirya ibinure, mukambara ubwoya bwazo, mukabaga izinuze, ariko ntimuragira intama. Iyidakomeye ntimwayandaje, iyigwaye ntimwayivuye, iyivunitse ntimwayunze, iyirukanywe ntimwayigarukanye canke ngo murondere yazimiye, ariko mwazitwaje igitugu n'amanyama. Nuko zirasabagira kuko atamwungere, zihinduka ivyo kurya vy'ibikoko vyose vyo mw'ishamba, zirasabagira. Intama zanje zayerereye ku misozi yose no ku gasozi kose karekare, mbere intama zanje zasabagiriye mw'isi yose, kandi nta warusha zirondera canke ngo azibariritse. Nuko rero niwumva ijambo ry'Uhoraho, yemwe mwabungere, ndahiye ukubaho kwanje, niko Umwami Uhoraho avuze, nukuri intama zanje ko zahindutse imbohe, zikaba ivyo kurya vy'ibikoko vyose vyo mw'ishamba kubwo kutagira umwungere, kandi abungere banje ntibarondera intama zanje, ariko bakiragira ubwabo, ntibaragira intama zanje. Nuko rero nimwumva ijambo ry'Uhoraho, yemwe mwabungere, uko niko Umwami Uhoraho avuze, raba nzohigura n'abo bungere, kandi intama zanje nzozibaronderako, ndababuze gusubira kuziragira, kandi abo bungere ntibazosubira kwiragira namba. Nzokiza intama zanje amenyo yabo, ntizibe inyama zabo, kuko uko ariko Umwami Uhoraho avuze, raba jewe ubwanje ndigiriye kurondera intama zanje, nzazibariritse nk'uko umwungere abariritse umukuku wiwe mu gihe ari mu ntama ziwe zasabagiriye kure, niko nanje nzobariritse intama zanje, nzozikiza ndazikura ahantu hose zasabagiriye ku munsi w'igicu c'umuzimagiza w'umuzitanya, kandi nzozizana ndazikuye mu mahanga, ndazikoranirize hamwe ndazikuye mu bihugu, nzozizana ndazishikane mu gihugu cazo bwite. Nzoziragira ku misozi y'Uburundi iruhande y'imigende y'amazi, n'ahantu hose hari abantu mu gihugu. Nzoziragira mu kibara c'ubwatsi bwiza, kandi mu mpinga z'imisozi miremire y'Uburundi niho zizoronka uburagiro. Aho niho zizovyagira ziri mu buragiro bwiza, zirishe mu kibara c'ubwatsi buremvye ku misozi y'Uburundi. Ni jewe ubwanje nzokwiragirira intama zanje, ndazivyagize, niko Umwami Uhoraho avuze. Nzorondera iyazimiye, ngarukana iyahuvye, nunge iyivunitse, nandaze iyigwaye, izivyibushe n'izikomeye ndazitwararike zose, nzoziragira mu buryo butunganye. Kandi nawe mukuku wanje, gezaho aho turaza kuhashika, nimwiyumvire Uburundi. Ivyo bihe ntivyabayeho, ivyo bihe ntivyabayeho gaye. Mwibaze namwe nsubira inyuma ndaba Uburundi kuva bwikukiye mu 62, mu 31 uwagwaniye kwikukira kwa gasore babaramwishe. Uburundi bubaho butagira umwungere, atanumwe atacamira. Mu 62 abari ngo abasendikaliste bo mu Kamenge bagire baravuga nabo nyene bajako.
duga bavuge ngo barondeye uwundi mwungere, indongozi murumva ntazihari, ibara ryaguye mu gihugu. Mugabo mumenye ko ari bwa Burundi, Uburundi tuzi bw'Imana. Mu 1935 bagire ngo baratoye uwo indongozi, uwo baye mwungere biranka, baca baramwica ngenda ndumwe. Mugabo tugume dusubira inyuma, Uburundi ni igihugu c'Imana koko. Nguma subira inyuma keshi ndiko ndaraba. Nimwaba mushobora kwiyumvira mwibaze ingene Uburundi umusozi w'Umugera wabaye umusozi w'Imana. Bavuga bati Imana azamugera, umusozi w'Imana. Ukaraba ingene n'abamisionari baje, ingene bagiye kamwe kamwe bakaruhukira kuri uwo musozi nyene atawabararitse. Ukaraba imigenzo y'Abarundi, ugasanga ni imigenzo koko yari ijanye n'ibintu vy'Imana vyose. Imana rurema, Imana itanga inka n'ibibondo, rugira vyose. Ivyo vyose ayo mazina Abarundi bayatanze, bayashizaho ataba misionari barashika mu gihugu. Murumva yuko ni igihugu c'Imana, igihugu kirimwo imigezi, igihugu kirimwo amazi, kirimwo ubutare, kirimwo isi nziza, dufise akayaga keza. Igihugu koko ubona ko ari igihugu c'isezerano Imana yasezeraniye Abarundi. Hanyuma rero Abarundi tuja mu minwe ya kavantara. Igituma mvuga gushingira intahe Uburundi no kubanza kumenya ko Burundi ari cibare c'Imana koko kandi biboneka atakubesha kurimo. Ntavyo byo vuga ngo ndakekeranya. Hanyuma tuja mu minwe y'abanyamahanga. Ntibaducura bufuni na buhoro twese ntitubizi. Nuvuga yuko twari turi mu buja bw'abakoroni. Uburundi buracubwa bufuni na buhoro, turagogwa. Hanyuma gushika igihe Imana ivuga iti nivyo biboneka umugambi w'Imana. Muravye aho tugeze ubu muza murabona umugambi w'Imana ingene ugenda. Imana iravuga iti ndabakuye mu nzu y'ubuja mu Misiri. Natwe ndabakuye mu nzu y'ubuja abakoroni babaveko mwibera Abarundi. Abarundi aho twabaye Abarundi duca tuja mu zindi ngeso z'ubwicanyi, zinzigo, zinzankano. Aho hose Imana iri kwirabibona ati none abantu habuze icamira. Imana ikaguma ivuga iti rijya n'ihanga ryanje sinzoriheba, rijya n'ihanga ryanje sinzoriheba. Ikavuga iti ubu rero ngira mfata ingingo. Gituma nababwiye nti ndashinga intahe. Abakozi b'Imana barinze bandika ngo abantu b'Imana baroye hehe, bari babonye ko atamwungere akibaho mu gihugu cacu. Hakenewe ba Ezekiyeli baze bakoma induru bati nyabuna nyabuna. Nico gituma abakozi b'Imana banditse agatabo ngo abantu b'Imana. Jewe hariho iyerekwa abantu benshi batamenya. Namamvuga nti ukazobona umuntu yigisha ijambo ry'Imana ariko aravuga, uratega ugutwi kuko naho wowe bukekeranya urapfa umuvuga uti haraho yo batari wari kwaravuga. None iryo yerekwa ryaje gute? Aho abakozi b'Imana bandika bati abantu b'Imana bagiye he mu 94. Abantu b'Imana bagiye he, nukuvuga habuze umwungere numwe. Novuga nti kiya gihe niho Imana yari itanguye gutuma abo bantu b'Imana bari Ezekiyeli. Yari Ezekiyeli ariko aravuga ati nyabuna nyabuna. Abantu benshi baravuze abakozi b'Imana. Ariko intagondwa zagumye ari intagondwa. Mwabungere babimwe ubu rero ngiye kwiyizira jewe nyene. Ni ntayikomeye cyane. Ingene twiyumviriye umuntu agafata ijambo ry'Imana tukiyumvira tuti Imana niyo duhaye ikibazo ca mbere. Ukaraba uwo mugwi uwo mugambwe Cndd-Fdd wari umuhari, nta numwe yigeze atumira uwundi. Aho ndazi ko ari cabona kuko no mu mategeko agenga umugambwe Cndd-Fdd muze mugende muyasome, nta muntu numwe yashizeho Cndd-Fdd yanditse ngo ninaka. Bavuze ngo le membre fondateur bandika ngo nuwo wese yari mu muhari utaraba umugambwe. Nuvuga nabene gihugu bose nta watumiye uwundi. Ni Imana yonyene yaravye mu Barundi
iregeranya abarundi. Erega Imana iritorera uwishaka. None mu 94 hari warazi kuno musi hari umugambwe wodukoranya ngaha tukamara iminsi 3 turi amashengero yose n'abadini yose. None ico cyose sigitangaza. Imana hajyari kuravuga iti jewe mfise umugambi mwiza ku barundi. Abakozi b'Imana baravuga batangura kwigisha. Sinzi ko mwe mwabibonye neza. Mu 2005 abasenga mu 1993 n'abasenga mu 2005 ngira ngo abarundi 95% bari basigaye basenga mu 2005. Mugabo imbere ya 1993 hasenga bangahe? Jewe naravyibajije navyo ndasubira inyuma ndaraba nca mbona yuko abarundi harateye igihe barabona ingufu z'umwana w'umuntu aho ziherera, hanyuma ukiza ugataba kwivira ingufu zagukijije zarizo. Nukuvuga Imana yaducishije mu cuma, irashusha icuma kirashonga, ikidushira mu iforoma. Twahiye twabonye ko vyase, Imana isubira kutubumbabumba gushasha. Nukuvuga yuko wahakiriye icambere wacu uvuga uti none nakijijwe n'iki. Mwese ndazi nta murundi umwe atahuye n'ivyago ngaha muri iki gihugu cyacu, nta murundi n'umwe. Muzi ko atahuye n'ivyago nashyira utoke hejuru ndabo wariho. Umuntu yabuze inshuti atabuze inshuti, dufate wewe wararokotse mugabo hariho inshuti yawe yagiye. Hajya Imana ari kwicisha abarundi bose mu muriro kugira ngo iduhingure. None murigira mubona turonka isuka idaciye mu muriro, kugira igikoresho c'icuma cyose kibeho neza kibanza guca mu muriro kikaba amazi, hanyuma kikagaruka rero kikabumbwabumbwa. Natwe abarundi twese Imana yabaje kuducisha mu muriro twese kugira ngo kimwe bita ngo denominateur commun. Nta muhutu nta mututsi nta mutwa nta numwe bitafashe. Uravye ingene twakize rero urabona ko ari Imana ari kuducisha mu iforomo. Nuvuga Imana yaratevye irashangashigwa, iravuga iti mwabungeremwe babi intama zaje zazimi abarundi. Emwe nta murundi numwe abuze n'umugenzi we w'impunzi. Twese turasanzara, harabura icegeranya muri iki gihugu cyacu. Imana iravuga iti ivyo ari byo byose jewe nzokwizanira, nzokwiyizira jewe nyene, nzokwishiriraho uragira. Ejo yavuze ngo Evariste arashobora kuba yari yabivuze uko, muga yavuze na nkuru nziza iti nzokwizanira jewe nyene. Ingene rero muri uwo muhari bavuze bati Imana tuyihaye ikibazo ca mbere, ntimuhave muvuga ngo nibisanzwe. Ni ubugombe bw'Imana. Imana yaravuze iti ngira ndondere mu barundi abazoza kubigisha ko ari jewe Mana, ari jewe rugira byose, ari jewe ndabafise mu ntoki. None ko atawatumiye wundi, nukuva n'Imana yatumiye irabahuza baraduga. Mugabe ifise umugambi ku Burundi, ntiyari ufise kuri Cndd-Fdd, yari ifise umugambi ku Burundi. Hanyuma rero ikamenya rengene iduhingura, iramengere iduhingura kugira ngo haboneke abungere bazoragira izo ntama. Iraduhingura buke 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 buke, ubuhanuzi buraza. Erega ntimwumve tuvuga uko aho indongozi zimaze gukira ni nyinshi ntuze, aho abarundi bamaze gukira ni benshi cyane. None dushake tuvuge kuva amatora aheze 2020 nta kintu mwabonye, nta Mana mwabonye hajya. Imana irapanga ibintu vyayo ku ntambwe ku ntambwe. Nico gitwara abadababwira nti ntihagire ubwoko, ntihagire ubwoko. Imana irabipanga vyose, nta na kimwe kiyicika kandi vidashaka ntibiba. Ati ngo none ujya ko yamugaye ngo hacumuye se ngo cyayi hacumuye nyina. Ati vyabaye kugira ngo ubu ninahazwa bw'Imana bwigaragaze. Namwe naganda babwire ntimurire ku magume twaciyemwo, ahubwo nimunezerwe ku vyiza tugira tujemwo.
nababwiye uno munsi dutaha twese dukize. Imana rero iravuga iti ngira ndondere, ikazira tosora, nta numwe yabibona. Mugabo nagira ndabwire nibitangaza gusa byabaye. Ingene habaye inzego z'umutekano zizewe n'abarundi bose ni igitangaza c'Imana, ntagire ubeshe. Muribuka sokuru wacu nkuru nziza yarajejwe intwari bereye, bagapanga ngo bazogenda gushiraho ikambi ya mbere, bose bagaca bikwepera, babaho muri honi, babe abategetsi b'u Burundi, abo bayabungere bose baca bamukwepa, acasaga ashitse yarumwe ati naho musiba turabikora tu. Mukomera amashibasha. Ni Imana ari kwiramukoreramo. Imana ari kwiramukoreramo kuko Imana ari yabonye ko bidashoboka rutabaje gushiraho ingabo mu gihugu, inzego z'umutekano, kuko nta butegetsi no mwijuru ari mwijuru Imana irafise ingabo. Nta butegetsi bubaho atangabo zibaho mu gihugu. Nico gituma bakubwira bati ututse inzego z'umutekano ubututse igihugu. Ahagaze inzego z'umutekano umenye ko igihugu kiba gihagaze. No mwijuru rero murazi shetani cari casaze. Hanyuma umumarayika mukuru Mikayeli acaraza ati uwo ninde ashaka kwigereka n'Imana ninde? Acaragifata ca shetani aragikubita agihenurira kw'isi. Yo muce musubira mu vyagezwe. Ngo ni muririmbe mw'amajuru mwe kuko ngo ahora bateranya arigiriye. Ngo ni murire wasiwe, ngo wasiwe, ngo rira kuko kibateranya kirashitse basha. Nico gituma ntimuze mwibaze ngo iyi si zobijuru. Tutambaye ibigwanisho ngo twirukane iyo shetani. Mu Burundi basha ko twimereye uko. Tuje hamwe twese twirukane amashetani yose, imitima mibi tuyirandure. Igikorane cy'ubu umuntu yatoye iki gisomwa nawe nyene yahumekewemo n'Imana. Yuko twese dutegerezwa kurandura, guherengeteza, guhonya, gukomvomvora imitima mibi yose iri muri iki gihugu cyacu. Shetani dutegereza kuyirukana. Murumva ingene Imana yagiye mu muntu atari umukuru w'igihugu, akaba ari waza gutanguza ikambi y'igisoda izokingira babungere. Murumva ingene Imana izi gutunganya ibintu. Naho hajyari yamutunganije ati ni wewe nyene vyigirire kuko niwe nzobiha. Imana iramukoresha acaratuzana imbere y'Imana. Genda babwire muravye ingene yaduseze ntiharaha nyene. Twagiye kumenya ivyo ari vyo ari uko yishengereye. Genda babwije ukuri Imana ari yateguye iti wewe uzogira ibi ugira ibi uzoshikana akada amahoro azocaza mu Burundi butagisubira inyuma. Ashikanye ati ngumpe raporo rero. Hari we yatwariye ideni muri mwese gayemwe. Jewe ndamushingira intahe. Kujya kwa Samueli yahejeje neza akavuga ati ntarubona ariri ikintu. Kera bakuru bari bajeje kunyaga, bari bajeje kwigira inyuma abene gihugu ntibabegere. We wacaraza atagura kwikinira umupira nabo. Abantu baramututse ntako batamugiriye. Ngo ntaja mu biro, ngo yirirwa kwikinira agapira. Nawe kumba ariko aravura Burundi batabizi. Yari ko aratuvura. Imana yari kwirarondera abungere. Iramwereka icakora kugira ngo ategure abungere. Nico twandababwira nti uno munsi ni finale. Nukuvuga ububegito bwose twari dufise. Match finale, urumva twakinya match menshi. Twakinya match menshi gushikaho dushika muri kare do finale, demi finale. Ndabwiye uko uno munsi ndabatangarije ko uno munsi imitima mibi yose y'u Burundi tujya tuyirukana. Turayirukana. Shaka ko mubitegera. Nanka kubahenda jewe sinzi n'ingene mutamwera ndambwiye ati genda banze basigurire bavyumve neza ivyo barimwo niho bacamenye iyo baja. Ni mutamwera ndabimbwiye kuko nta mutwe nigeze nteka ngo nteke umutwe ngo bizogenda gute.
kugira mubanze mutegera ivyo turimwo muce mumenya iyo tuja. Indongozi nyinshi zarakize. Ndababwira akarorero gatoya. Mu minsi yahera ubwiye indongozi ngo duga iwanyu wamengo yicumisa icumu. None musi mwese muri wanyu muriko mugira imigambi y'iterambere muri kumwe n'abene gihugu. Byazanwe nande siwe yabitanguye. None wewe oragira inka uri kure yazo. Raba ingene rero aho nihinduka, aha mwarahindutse kuko muriko muraduga mu ntama. Uza kura biranditse uja mu nka nyene ndani. Uragira inka neza zijamwo. Mugabo minsi heze ubwiye umukozi w'igihugu ngo genda gukorera hariya mu bene gihugu. Yo ni wabo ntiyajayo. None raba ingene muriko murubaka utuzu iwanyu twiza. Muriko mugira imigambi. Hajya ni Imana iriko mu gifaransa avuga ngo façonner. Imana iriko irabahingura neza. Aha turi kuri finale. Turi kuri finale gukura mu wa mutima mubi tubabungere bukuri kandi ntimugire ubwoba. Hari uca yumvira ngo none nzobaho gute, ngo jewe ntari yagaturire nzobaho gute. Abacamanza nabagirishije inama ngo banzo twongera umushahara, utaratwongera umushahara ngo imanza turacaziriye. Niko bambari wenda besha ntibabivugira habona, babivugira habona naje ndabivugira habona. Reka kugira ubwoba, muzobaho Imana niri kwirabirema. Hariho umusaseredoti yatwigishije kuri etesi mwaramwumvise. Reka kugira ubwoba, lâche les cordes. Rekura iyo migozi ntaco muba. Rekura. Reka kugira ubwoba ngo nzorya iki. Raba inyoni zirera mu kirere ntizirima ntizimbura ariko murabona inyoni gwaye kwashi mwebwe. None wewe Imana yaremwe mwishusho ryayo ni wewe yoheba. Reka kugira ubwoba kuko ari uvuga ati ntivye nzobaho gute. Uno munsi hari habirirwa bararira ndabazi. Bari bajanye abana mu mashure privé. Nk'uyu bunyonozi n'ubusuma none babuze amahera babarihira bariko bajana muri publique. Sivyo? Sindabizi. None kubi wanje yiga muri publique hari ngorane none ntiyiga. Reka kugira ubwoba rero. Ni Imana iri kwirabitunganya ivyo bibazo mufise vyose ikibitorera umuti. Mugabo mwase hajya nta kintu Imana iguha utabanje gukora. Ibaza gucisha ahantu hashushe ukahatinya. Mwanka kurekura kubera ubwoba nagadabwire Imana iri kwirabakora mu babungere. Iri kwirabakora mu babungere bukuri. Kuko Imana abungere babi yaramaze kubajana. Abungere mababi yarakuyeho. Ubiri kwirema abungere beza muri mwebwe nyene. Nta bandi. Nico gituma no kwirukana imitima mibi yose dufise kugira twibere abungere beza. Abungere babi Imana ntiyigera ibemera. Irabirukana kugira yizanira abungere beza. Ubu rero mwebwe ndongozi cyane cyane mwe ndongozi. Murabona umvuga ndabaha. Ndateba mvuge ndabaha hariya naho. Ntimurashikirwa ntimurashikirwa. Aha ndaha. Mubanze mwumve ivyo muri mwebwe ndongozi. Imana iri kwirabakora, iri kwirabahingura. Uno munsi ni finale. Ejo mwese muzamura abungere beza. Kandi ndazi ko mukira. Ego nivyo. Ariko hari abantu bazi kubika. Je nagiye numva akantu ntari nshibuka ko nakavuze. Yuko na mutima mweranda hari habamunanira. None Yesu abigishwa basigaye bakanuye amaso ati none tugira tubaye abande. Ati sindabasize mwenyene. Nzobarungikira umuhoza mutima mweranda azozabaremesha. Haba hagatima mpanuzi. None uwo mutima mweranda ntiyaje. 'Yaraje. 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 'Yaraje.
bahaguma mu vyaha. Tumwemerere kuva uno munsi mutima mweranda adukoreshe abungere beza nibo dukeneye. Imana rero iriko irabikora. Hajya mwari muzi ngo intahe nzobashingira, noneho sintahe rabi iyo mvuye nza ndabereka ingene Imana yagiye irabikora kugira ngo mu Burundi haboneka abungere beza. Kandi twase natwe rero iratwirukana natwe. Nico ituma jewe nditinyira, je ndafise ico ntinya, ndatinya Imana yo hejuru. None ko ari yingaba. Mu gitondo nabwiye ibintu bikomeye, kwemera Imana ubwa mbere. Urazi be muri ko muraseka bamwe baza kwitababona umenga rero no turi kuri jandajandira nka wa mukecuru yahimbagwa agaca avuga ngo misi ngo nje kuboko inkuba ngo twari ko nicecembera. Wa mugabo nawe yimbuye vyinshi abona bimwe nababwira ngo ivyo kurya bidukuye umunsi ngo wa mutima we ngo ingorero ngo turuhuke tujye tunywe tunezerwe. Wakibura bwengewe umunsi nyene fye bamuza murasoma ijambo ry'Imana muzokora ivyigwa vyinshi cyane nta kitariyo. Imana iri kwiradufasona, iri kwiradukora, iduhingura tube beza tukanka. Nico ituma ari imburi. Iri jambo ndabwira rirakomeye. Mwumvise Ezekiyeli abantu yaragiye kubwira abaribo bafise igikanu kitagororoka nahumera gute badahindukira. Nimwababo oreo ndababwire Imana yo nyene yizira. Uno munsi umuntu wese nimwumvirize zosintuze mwumva ari kunda murabe hirya no hino hasi no hejuru mwumve ko izosirikora kuko hamwe mwokwanka guhinduka uno munsi ndabwiye ku izina ry'Imana yo nyene izoca yikorera akazi. Mukanka guhinduka Imana yo nyene izokwiyizira. Patiri yavuze ngo uwabikije vyinshi ntibazorya inkoni nyinshi. Ntibazorya inkoni nyinshi. None aha ntimuriko murabitswa ubutumwa. Muhava muvuga ngo harahiri utaje bashago wewe yumvise biki. Mwaje ndabibabwira navuze mushaka mu vyakire mushaka mureke muganda bivuga. Iyo abarije ndabivuze nico twarace ndondera n'ubisoma ntimuvuye ngo nivyo nikuriye mu mutwe. Ni Imana yavuze yarungitse Ezekiyeli kubabwira mwase Imana izokwiyizira. Regira bizi yuko abarundi turagoye turabiyorobetsi babera kumenyo ivyo vyose randura komvomvora vyose biveho vyose turandure dusenyure tube abarundi bukuri ntitworeka Imana gwigume yidoga. Mwumvise imyidoga irimwo y'Imana, mwumvise ingene Imana yatuntuye ngo ndazi ko batumva ngo ni ntagondwa ngo ijya abarundi niko tumeze natwe. Imana rero yagiye irakora ni faze pare faze. Rega ntibikorera rimwe nyene igenda iragira kamwe. Nico cyo ndabwira ntubu rero turi kuri finale tugira dukomvomvore dukureho ya mitima mibi hanyuma duheze duce twigira tumeze neza. Reka tugende ubu naho ngira mvuge indongozi mwakize mudakize naho mwavyumvise ingene bimeze. Ubu ngiraje hariya mu mukuku naho jako soma mwumviriza neza hiyo. Kandi nawe mukuku wanje uku niko Umwami uhora havuze rabangira ncurubanza ruri hagati y'ibitungwa n'ibindi, hagati y'imfizi z'intama n'iz'impene. Mbega muvyita icoroshe iyo murishije mu buragiro bwiza
ubwo mwari musigaje mukabutakangisha ibirenge, canke iyo mushotse amazi y'umusarara ayo mwari musigaje mukayaca iyondoyondo. aho hasubiremwo uti mbega mwibaza ko vyoroshe? Hemwe muranyumvise? Mwibaza ko vyoroshe kubona igihugu cyacu tugitabatanga twebwe nyene? Ivyo biroroshe? Usubiramwo bavyumve neza. Mbega muvyita icoroshe iyo murishije mu buragiro bwiza ubwo mwari musigaje mukabutakangisha ibirenge, canke iyo mushotse amazi y'umusarara ayo mwari musigaje mugaca mukayaca iyondoyondo? Nimwumvirize, kubona Imana yaduhaye igihugu cyiza nk'iki cy'u Burundi nababwiye, nama ndakibabwira muze murasaba mu gusubira mu vyagezwe 8 kuva ku 7 gushaka ku 10, murabe iki gihugu cyiza Imana yaduhaye kirimwo vyose, kirimwo ubutare, amazi meza, kirimwo vyose. Abarundi twebwe nyene tugaca tugitabatanga tukavyonona. Murumva aho Imana iguha nawe ukayimanuza. Mu bisanzwe twari turiho kugira dufashe Imana kurema, tuyifashe kugira ivyiza, kuko Imana ibonye uri mwiza ikongera ubundi bwiza. Tuvyumve twese nk'abarundi. Ubu rero sindongozi, umurundi wese, umwene gihugu wese avyumve, kirazira kumanuza Imana yaguhaye vyiza ntuce uvyonona. ngo naguhaye umutwe gujyana n'ugutwi. None namwe rero twebwe abarundi twarabita batanze turavyonona. Uraza kumviriza rero Imana naho igira ikore. Mwumvise ko igira icurubanza hagati y'abononyi n'abatarabononyi, hagati y'umwe n'uwundi. Aha mwibaza ko ibi byose twakoze Imana itabizi? Ubu n'ubuhanuzi ni Ezekiyeli ariko arabivuga. N'ubuhanuzi Imana yamutumye, genda ubabwire bajye barundi, genda ubabarire. Si coroshe, murumva ko twamenje mukonona igihugu cyacu. Hari igisabisho muri Eklezia Katolika twaragihevye, umenga vyaraheze. Ntimwumva ko uno munsi ari finale ngo dushimire Imana ko yaduhaye igihugu cyiza ikagitaka ibyiza vyinshi kugira ngo bidutungire abana, abuzukuru n'abuzukuruza. Ariko tweho twarabahaye babahe biyake, turahumanya agashusho keza waturemanye. Abantu baricwa, abandi barangazwa, ingwara zicatsi umurengera, ibintu birononeka. Twatabatanze igihugu, turahumanya agashusho igihugu Imana yari yaturemanye, turahumanya igihugu Imana yari yaturemanye. Nari mugomba Imana itembera hari amaraso gusa ariko atembera. Imana yo hatembera gute? No mu mwanda ntijayo. Mwari muzi yuko Imana ija ahantu hari umwanda? Genda gusubira mu vyagezwe kugira ngo muze mugire isuku. Batumwe wese azatwara agapawa ace yimba kugira acafurira aho agiye kwituma, kugira Imana niyaza ntiza yirukanwe n'umunuko. Nk'ivyo usanga mutarabisoma. Imana hari umwanda ntihaja. Igihugu cyacu twaraconoye turagitabatanga. Imana ntishobora kugenda mu bidenga vy'amaraso. Imana igenda ahantu hari ubweranda. Nico gituma ndababwira mwemwe abarundi, mwemwe je navuze kuno munsi ari finale, ngoma ndababarira. Patiri yavuze ngo ndavuga simvura. Nzobwira Imana ifashe twinjire no mu misokoro yanyu. Uno munsi nibinjire no mu misokoro, mu ntimatima y'umutima wanyu, mwumve yuko igihugu cyacu twagihumanije. Imana icayirabira hirya. None ubu rero twigarukeho kugira ngo Imana ikigaruka twibanire. Bandanya rero. Maze intama zanje zo zisigaye zijya ivy'ibirenge vyanyu vyatakanze, zigashoka aho ibirenge vyanyu vyaciye iyondoyondo. Umviriza rero, nababwiye ingene Imana yatanguye kugira Uburundi ibwubaka neza. Izo ntama mwaza ko ari izihe? Nizi ntama n'abarundi buno munsi turiko tunywa amazi yatobanganye, turiko turya ivyo kurya vyamaze gucafura. Abarundi buno munsi izi ntama vuze n'aba barundi buno munsi. Imana irababajwe n'abajya abantu batwononeye, yababaye ibabazwa n'ingene abarundi uno munsi bimeze. Ico twanda babwira ni kuva ubu duce dukira
duce murumva kwibabazwa n'ingene batovye igihugu bakagitabatanga. Intama z'Imana uno musi ziriko zigendera mu bintu batabatanze. Ivyo birababaje cyane. Bandanya. Nuko rero ukuri kumwami uhora hazibariye. Ehe jewe nyene ngira nca urubanza ruri hagati y'ibitungwa bivyibushe n'ibindi binanutse. Mwari muzi ko ari indongozi gusa burya rero zitabatanga ibintu. Iyo bavuze babivuze neza yuko indongozi na wewe uburyo uragaba wewe nyene. None wiyahuye Imana iramwemera. Murumva yuko mu bene gihugu twebwe nyene hari habariye abandi. Hari hababariye none ndabeshe. Hari habene gihugu bariye abandi, hari habirirwa barabiba. Agaca vyibuha uwundi na waronze. Ugasanga niwe ari yafashanije na yandongozi mukonona. Aha badadaza barabizi ngene bigenda. Baragenda akabwira indongozi ati resha urabona kugira aya mahera sohoke. Nuko icagugwa miliyoni 10 cyo cagugwa miliyoni 100 haba duca tugabura izo 90. Agaca genda aravuga ngo umusuma n'indongozi nawe nyene n'umusuma. Imana murumvigana iri kwirabagabisha kuva uno musi ivyo bihere. Umuntu wese abumbwe n'ivyo afise. Imana byose ntagihugira ubwoba nabibabwiye. Ntagihugira ubwoba Imana yabitunganije byose iri kwiradukora. Ubiri kwiraduhingura reka kugira ubwoba Imana yabitegekanije byose nta nakiwe kitagira inyishu imbere y'Imana. Mugabo twiyimye twebwe nyene Imana icirabahirya. Naganda abwira hari abantu bihuta. Hari abantu bihuta. Ngo ntatunze umunsi none nzotunga ryari. Namanda bahakarorero ko umuvyeyi afise abana 5. Aragiye aguze imbombo. Agacaza gahabana agahu wa mbere, agahu wa kabiri, ahayi wa gatatu, ujya wa kane wa gatanu agaca kumbagara ngo wanyimwe, ngo papa ngo je uranyimwe akitebagaza karira. Urabadanya umuha. Nk'abavyeyi mwe urabadanya umuha uwo mwana yikumbagaje ngo wamwimwe. Ucuvuga ngo rira ni waheze uraza kumbarira. Uca wirabira hirya. None Imana si umuvyeyi. None kwe yahaye ujya igahana ujya wewe ninda kubwiye kutazoshikirwa. Kubera iki ubwoko ngo sindashikirwa. Nayo ikivuga iti okay. Burarira ikumbagaze ni waheze urambarira. None hari abantu bihuta nekereza kuronka amahera ubunyene vyanka bikunda. Hari n'abasigaye banka akazi ngo akakarimwe amahera make ngo womenya hari kirimwe. Abajene bubu nabo ubabwiye uti akira umutahe uje kugira projet ashaka guca arya uwo mutahe wose ngo ashaka gutunga ku mwanya nico ituma kubwira ngo je ntumpa amahera kugira projet makazi akubwira makazi nakubwira ngo mpa amahera kugira projet kuko yo hava akora atinya gukora muga gashaka amahera gutunga udakoze. Ico ni icaha gutunga udakoze. Aho tuze turavyumva. Bandanya. Ko muzisitisha imbavu n'ibitugu izigwaye zose mukazisunikisha amahembe yanyu gushitsa muzisanzarije kure. Nico gituma ngira nkize umukuku wanje ngo ntube ukiba imboho kundi. Muravyumvise. Umukuku rero barundi Imana igira idukize rero. Twirukanye ya mitima mibi yose ayo mwumvise ko amafuti yose dufise yamaze kuja ngaha. Amafuti yose yagiye ngaha. Ubu rero Imana igira ivuga iti njyanikiriza umukuku wanje. Uwase Gehenomu azobagiye uwase. Hari akaririmbo keza ngo nta shami rishobora kwama ritari ku giti. Nimwaba mwikuye mu ijambo ry'Imana mu nzira y'Imana mumenye ko ataco muzopfa muvuyemo ishami bazorifata bariturire rishe. Imana rero ahizira bakebura bukebuke uwumva ubufise amatwi yo kumva kazarumva ubutayafise nawe uno munsi mwumvise ko ari finale. Bandanya. Kandi ncurubanza hagati y'ibitungwa n'ibindi
nzoziha umwungere umwe, nawe azoziragira. Niwe musavyi wanje Evariste. None ko ari je shikiriwe, kana akaba ari je ndabashikirije ubutumwa. Nababwiye je narakize, jewe narakize, udakira n'akazi kiwe, je narakize. Urumva rero Imana ica yirabira uwakize iti buraragira shaho, buraragira bigende neza. Bandanya. Azoziragira abo umwungere wazo, nanje Uhoraho nzoba Imana yazo, n'umusavyi wanje Evariste azoba asegaba muri zo. Murumva ko ivyo bintu Imana biteguye guhera kera. Uwatugabira ijambo ry'Imana avuze ati burya Imana ari we yari yaguteguye, ati umwe wese nasubira inyuma yiyumvire yosaga ari wamubwiye ikintu. Hariho abace bambwira ngo cyase ndabikubwiye gukanyirukako. Hari ejo hari waciye abimbwira ngo wego sinabikubariye gugacunyirukako ko ivyo bintu ntibibaho. Ni kuvuga yuko Imana iri kwiratunganya Burundi, ahiraza Burundi bwo mu mwaka w'ibihumbi 2050. Tenda babwire abo twagendana ngira ngo barazigereje ndakunda gutebura cyane. Narabona abantu ingene bari kubagwanira ibiti, bashaka bamwe bose bashaka ibiti. Abo twagendanye barabizi, naca ndababwira ubwa mbere je hari ikintu kimwe, je sinigira mvuga ko ndi umworo. Nihamagarira ubwo Imana yarampaye itunga. Jewe ngugwa ngahe aho mvuga ko ndi umworo, baza kugira uvuye kuri umworo banza urabe igiciro ufise, novuga ubura umutunzi. Je rero nama mvuga nti kwisi nta numwe ndusha itunga, uwo bandusha naze tutare ngaha, uwundusha zane dutare, uwuzi ko atunze kundusha azane dutare, turabe utunze kurusha uwundi. Je rero nama mvuga nti ndi umutunzi wa mbere kwisi. Amen. None ko ntunze Imana. Amen. Imana igumimwe byo kurya binkwiye uyu munsi, ntizokwemera ko je ndari ubusa. Je ravuze nti ugira ngo je ndabwire nta Mana izopfa yemeye ko jewe sonza kireta ni namenja kuri yo. Nico nankira kumenja rero. Numva ndi umutunzi. Ikigira kabiri rero nace ndababarira nti mwe muri ko mugwanira ivyo biti. Hari hakantu ngo umwana iyo yikoreye ingata ngo abashitsi baba bagomba kuza. Naca ndababwira nti je umviriza, nti mwebwe nimuharanira ubwo bukuru bw'igihugu mugwane canke ubwo ministre, ni mugabo umenye ko jewe nzoba umukuru w'igihugu mu bihumbi 2050. Abo twagendanye barabizi ko ariko nama mvuga nti je nzoba umukuru w'igihugu, ntimugire ngo sizo umukuru w'igihugu, ni mugabo mwe nimubanza mujyane muheze, ni mu bihumbi 2050 nije nanje nzo umukuru w'igihugu. Murabaza aho twageranye naba ndiko ndabibabwira uko nyene baryana ntijyana mwebwe, ni kandi ntagira uzongora muri 2050. Ndababwira uko nyene ntagira uzongora. None ntiwumva ko nkaho hari ikintu nari ndiko ndavuga Imana yambwiye ntabizi. None ko ntahakana ko ntazo umukuru w'igihugu, nabivuga uko niteburira nyene ntimwe nimuryane, je ndazi nzo umukuru w'igihugu muri 2050 kandi aho ntihagira uzongunda. Murumva yuko hariho Imana irashobora gupanga ibintu, yoyo iraza Burundi bwo mu bihumbi 2100. Mugabo tukishinga umugambi w'Imana kujya bipanze, ni kujya yene bipanze. Reka kuzura yonone rutoba, reka gutoba inzira y'Imana, kuko ikibintu kubuducereje. Aho twagiye iminsi nk'itanu tugaca tuhagenda imyaka 5 kubera gusa umuntu umwe amenje hakane. Umwe yanyonora bagaca bapfa bose ngo ico kibi kitabavuyemo emwe ngo ntimuzosubira gutsindana hamwe, ronderanamwo, barahiganamwo gushika bamutora, baca bamukubita, bamwicishije amabuye, impori birabonetse mu muryango w'Imana. Natwebwe rero abantu bazoratwononera baducereza, aho twagiye iminsi 5 tuhagenda imyaka 50, abo n'abanyamafuti baratwononera cyane. Nico ituma twoza turabaraba neza, muga ntacyo nabo tutazobona Imana izobatwereka. None ujyawe ntibamutoye, ni Imana izotubwira ati ubononeye n'ujyane watumye Burundi butabubwa mbere kwisi. Erega Imana nababwiye Uburundi buteza kuzofasha ibindi bihugu. Ico namaze ukivuga kandi kizosubira inyuma.
inimbere y'amakungu ndamaze kubivuga. Namaze kubivuga muri banki mondiale nti jewe sinkeneye imfashanyo. Nimwamunkunda mpumutahe murabe je nigire ejo zofasha ibindi bihugu nanje. Uburundi buteza kuzofasha ibindi bihugu. Mwebwe nimuze twikirire gusa ndabereka ingene bigenda. Ndabahaye imyaka itarenga 5 Uburundi burahinduka. Uno munsi mugataha mukize. Nimutaza mubona Uburundi bwanditswe mu bihugu bitunze. None ko tubifise. Yereka Imana yabiduhaye. Si ivyo tuja kurondera hadi. Ningene tubibona vyo nyene n'Imana iri kwiratubwiye. Hari umuntu no yarabizi. Emwe je ndazi nuwo kwimbaha nyene ubunyene yosanga mu butare. Mu Burundi nta ntara nimwe itari mu butare. Nta nimwe. Je natevye ndibaza. Nubwo Imana nticibirema ubunyene kuko tuyihaye ikibazo ca mbere. Noneho kare utari twarabibonye. Je ndibaza emwe murabaneza rero twari twarabibuze. Imana ibiremye ubunyene kuko tuyihaye ikibazo ca mbere. Bandanya tuyisenge kizana nibiruta. Ishiduha. Bandanya. Ni jewe uhoraho ndabivuze. Kandi nzosezerana nazo isezerano ry'amahoro. Kandi nzoherengeteza ibikoko vy'inkazi mu gihugu. Maze zizokwibera vyimburwa vyayo. Nazo zizokwibera amahoro mu gihugu cazo. Kandi zizomenya yuko jewe nduhoraho. Igihe nzoba maze kuvuna ibiti vy'ingogo vyazo no kuzirokora mu maboko y'abazihinduye abaja. Ntizizokongera kuba imbohe z'abanyamahanga ukundi, canke ibikoko vyo kw'isi ngo bizirotse, ariko zizokwibera amahoro atakiziteye ubwoba. Nzozimereza umurima wimbuka, kandi ntizosubira kumarwa n'inzara mu gihugu, canke guteterezwa n'abanyamahanga ukundi. Maze zizomenya yuko jewe uhoraho Imana yazo ndi kumwe nazo, kandi yuko ari abantu banje, ari ab'inzu y'Abarundi, niko Umwami uhoraho avuze. Kandi namwe ntama zanje, mwantama z'icibare canje, muri abantu, nanje ndi Imana yanyu, niko Umwami uhoraho avuze. Amen. Gasubiremo ako kantu. Namwe mwantama. Kandi namwe ntama zanje. Vuga uti namwe Barundi banje kugira bavyumve. Kandi namwe Barundi banje, mwa Barundi b'igihugu canje, muri abantu, nanje ndi Imana yanyu, niko Umwami uhoraho avuze. Amen. Dukomera amashi Imana. Murumvise ikintu Imana ibwiye Abarundi. Nzogiriranira namwe isezerano ry'amahoro. Ryari? Mushaka ryari? Kugira tugiranire isezerano ry'amahoro n'Imana. Ubunyene dutegura ingere tugiranire isezerano ry'amahoro n'Imana. Bigenda gutega bashi. Sesero feo yarabaye. None kugira mugiranire isezerano n'umuntu nimufise ico mupfa. Nta kintu mwe murabona ko sesero feo yabaye. Ducaye tugira akarorero ubunyene. Ni muraba kagacerere kariho ubunyene ubu. Raba gacerere kahari, rabi umuyaga, rabi kiraba kagacerere kahari. Nta mana mubonera ngaha. Ne murabona ibintu ntimumenye ivyo ari byo. Mukanya kahera urugori rwaje kuzuba. Ngaha murabona kagacerere kari ngaha. Ahantu naraba emwe sokuru yari yayivuze ataha ahantu aha. Kugirirane urumva kuva tugize sesero fe honyene Imana ikabona ko dufise ishaka ryo kuva mu bubegito bwacu. Muribuka inzara twari dufise muri za 2007 gayemwe. Muravyibuka ingene iruzuba rwadukubita inzara igatera mu gihugu. None heno hariho abambwiye ngo mu Burundi ngo ivyo kurya ngo nivyagusa. Muga Barundi banyoshwe na bwabo begito ngo raviyeshe
ariho nabwiye nti erega twe mu Burundi ntituvuga ngo mu kilo cy'ibiraya kigurwa ngahe ngo kigurwa amadolari angahe, tuvuga ngo idolari rigura ibiro bingahe. Genda iburaya mu ndabiri idolari rigura ibiro bingahe vy'ibiraya kantuze. Twebwe ubu idolari n'ibiro 5. None ngaho nitwokomera amashima. Ibigori bisigaye byitwa 680. Kubera gusa gaseserofe gusa. Nta minsi irambiranye umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi yombera icabona. Aha nyene twaraha nje kuraba umurima w'ibigori ingenusa. Acambwira nkiri mu nzira ngo urumva ngo hari ibintu tubonye ngo umurima ngo kabaye. Ngo kandi mpejeje gutelefona muri ije ngo bambwiye uko imvura izosubira kugwa mu ndwi zibiri. Ngo none dufashe ingingo yuko tugira duteranye twese duterera igitoro hazi imodoka ije kuvomera ibi bigori ibi mubona ibi. Hanyuma nshaka mubwira ku telefone nti hanyuma yocigwa naho ubunyene naho wogira gute. Ngo muri ije mubavuze yuko ngo nimiburi buri ni mu ndwi zibiri ziza. Uwo munsi nyene twashitse mu murimi waje bugenda imvura yataguye kugwa. Mvuye aha imvura yari yataguye kugwa. Tugakuba none igitegiri kwiragwa. Twagiye kwemera kwiguye tunyagiye ngo nibazi dukorokere ko tuyumve. Honorable Joro Jarabizi twari kumwe. Urumva muri ariko nakabyino twaba turirimba ibidashobokeye abana b'abantu imbere y'Imana aho birashoboka. Ninde yakubwiye ko hari umuntu azana imvura? Imvura ni y'Imana ntayo uzobabesha. Niyo yizana ishaka ikayihagarika. Nico gituma ku gaseserofe gusa muza mubona imvura ikorotse nziza. Kubera gaseserofe gusa guhagarika imishamirano hagati y'abarundi n'Imana. Twarahagaritse hajya sokuru wacu nkuru nziza aradufashije. Burya niwe yari umuhuza. Izina n'iryo muntu nyene. Niwe yabaye umuhuza hagati y'abarundi n'Imana. Haca haraba guhagarika intambara. Seserofe ikiraba. Imana ikiratangura rero kutwumva. Iratangura. Turima twimbura. Baratuvuma isi yose na Imana igaca ngo ntawuvuma. Uw'Imana itavuma yaraguhezagiye guramvuma mvuma birafata. None isi yose ntiyatuvumye. Kubera iki duhagaritse imishamirano hagati y'Imana na twebwe. Ubu turabe amasezerano y'amahoro rero Imana tugiriranire. Kugira ushike ku mahoro rega muragira ibiganiro. Haraba ibiganiro. Muzi yuko rero ifa kuguko nyene. Haraba ibiganiro. Imana ukaraba uti mbega none dupfiki gamana. Isuzume uvuga uti dupfiki. Uhejeje kubona ico mupfa. Ucuvuga uti none ibi birananiye guheba. Kugira nje nironkera ya mahoro. Nico ituma rero imbere yuko ndangiza nagoma ndabasabe tugiriranire ibiganiro rero kugira dushike ku masezerano y'amahoro n'Imana. Kare twahora muri seserofe ubu tugira twinjire rero muri Cndd-Fdd des hostilités hagati y'Imana n'abarundi. Ubu rero umwe wese tuyisuzume neza ico dupfa n'Imana kugira ngo twibwire uti ndahevye. Duhejeje kuvuga ko duhevye Imana nayo ica yisinyira rya sezerano ry'amahoro. Hanyuma duce turima twimbure imvura igwe. Mwumvise ivy'Imana icitwemerera mu gihe bamwe bariko bararira rero ngo tuzoca tubakene tutivye, tuzabakene tutari ibiturire, tuzabakene tutarenganije. Bumve yuko Imana izoca ibizana byose tuvuye muri ubwo bube gito. Dufate rero akanya umwe wese aganire n'Imana hanyuma twunge isezerano ry'amahoro. Kuko iyo yuhejeje gufata ingingo nayo icifata ingingo wa undi atubwira ati inyarutse ikinyarutsa. Mu gihe twoko tubikoze n'umutima ubikunda atabwiyorobetsi burimo. Uwiyorobeka n'akazi kiwe. Uwumva yumvise, uwutumva ntiyumvise. Kandi murumva ko n'Imana irazi ko hari hintumva. None rero reka dutekereze gatoyi tuganire n'Imana.
yaza kubandanya umwe wese aho azoba ari hose uwo mugoroba wose iri joro ryose n'ibyo wase kuvavanura nabyo bavuga yuko ijoro rihanura umuwari we wese araza kugira impanuro ariko nagira mu guheraheza ntitutazira ubu tubanza kumwe wese tubanze tuganire tuganire tugiranire ibiganiro n'Imana kuko naho twoyitambira tutavuye mu bube gito twaba twayihenze umuntu reraze tugume twese tugume tugira ibiganiro n'Imana kuko ubuhanuzi twamaze kubwumva twabwumvise emwe sivarisi tabivuze mwavyiyumviye ni ikizingo Imana yahaye Ezekiyeli arakirya hanyuma acaza kukitubwira none rero nabwiye yuko ubu urugendo kuva dutangura narababwiye iyo biza biva ingene bwa mbere twabonye ko twajabutse Yorodani tukagira ikimenyetso hanyuma gushikaho dusubira kunagura rya sezerano tugaca dushinga nibuye ry'icagirizi none rero ubu tubandanye tumenye yuko Imana irashaka gutanga amahoro ku Burundi rero nababwira nti indongozi kirazira yuko dusubira kugira ivyo twahoramwo uno munsi turahinduye umwe wese agende yiyumvira ingene yovyibusha izo aragiye umwe wese agende yiyumvira ingene yoha akanyamuneza intama z'Imana namwe mukuku ntimusubire gutoba ivomo ntimusubire konona umurima Imana yaduhaye turagiwemwo ntimusubire gukomanya amahembe kundane uno munsi utubere umunsi mwiza cyane twese tuzokwama twikugura arico gituma n'abarundi batari ngaha ibi biri ngaha nabo nyene nibavyakire mpanure yuko abarundi bose iyo bava bakagera n'abasanzaye bose bajya twumvise bose nibatahe tuje muri iki canya Imana yaduhaye muri Burundi bwacu tubwubake twese atanumwe avuyemwo abarundi bose iyo bava bakagera ntidusubire kumva mu Burundi hari uwitwa impunzi iryo jambo rifudike abarundi bose nibatahe twubake kuko Imana igira yikorere muri iki gihugu cacu iduha isezerano ry'amahoro kugira ngo Uburundi butunganirwe ni kuri iryo mpereje ko nsaba Imana mushobora byose yonyene yihezagirire abarundi